Bakunzi ba Ntamvura Idahita TV ndabaramukije amahoro y'Imana kugubwa neza kururanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije mbahaye ikaze rero muri kino kiganiro cacu cuno munsi gisozera bya biganiro novuga ngo twatumaze mu iminsi turabira hamwe bivuga ku bagenzi babi nkuko nayo basezeraniye ubuheruka uyu munsi tugomba turabire hamwe mbega n'izihe ngingo umuntu yofata mu ntumbero yo kugira ngo yigize kure abagenzi babi. Izo ngingo zofatwa gute, umuntu yobikora gute, umuntu yobigenza gute? Kuko hari igihe umuntu abikora nabi ugasanga umuntu uramwiyamye umwiyamye nabi, umubwiye nabi, uramukomunekeje, uramubabaje, ukababona sanga mbere inyifato ugize nawe inagukwegeye. Hari igihe ushobora gutuka umuntu wiyumvira ngo watumbereye kumwiyama kubera ko utakeneye inyifato mbi yiwe, mugabo ugasanga ivyo bintu gize navyo birahanwa n'amategeko. Ni vyiza ko umuntu rero amenya ngo mbega n'izihe ngingo nkwiye gufata mu ntumbero yo kwitandukanya n'abagenzi babi, kandi no bikora gute rero. Uyu munsi bagomba turabire hamwe ibintu novuga ngo bihurikiye mu migwi nk'itatu gusa, hanyuma duhave duca dusozera. Nongera nsaba mugabo kandi imbere yuko tuvyinjiramwo, mwebwe bashasha mutashoboye kubona zino nyigisho muraziraba, byobafasha byobagirira ikimazi, kubera yuko abagenzi babi barafise uruhara rubi ku buzima bwacu, kandi abagenzi beza barafise uruhara rwiza ku buzima bwacu. Niyo mpamvu ukwiye kubimenya ingene bimeze n'ingene bigenda, hanyuma bigaheza bikagufasha nawe ugahitamwo ivyo ushira mu ngiro ivyo ari vyo, kandi vyoheza bigakunda bikagenda neza. None rero nuko niyumvira yuko muzofata umwanya mukabikurikirana, kuko ni n'ibiganiro atari birebire cane, ntibisumbya wa mwanya kumbure abatari bake muri mwebwe ushobora gusanga mumara muriko muraraba umupira gusa, canke muriko muraraba kumbure amakomedi atwenza gusa. Nizera yuko ari umwanya umuntu yosanga ugendeka kandi urimo inyigisho nzima zifitiye akamaro ubuzima bwiwe, kubukiwe na kazoza kiwe. Hari igihe duha dusanga ibintu vy'uburofa abantu babiraba cane gose gusumba, mugabo ugasanga ibintu biri mu inyigisho nzima zishobora gufasha umuntu gushika kwiterambere, zishobora gutuma umuntu agira amagara meza, ugasanga abantu ntibabiraba. None rero mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, hanyuma mufyonde no kuri iyo nzogera canke iyo nkengeri bizotume muza muraronka ibiganiro vyacu. Uno munsi rero turabire hamwe mbega umuntu nizihe ngingo yofata mu ntumbero yo kugira ngo agumane n'abagenzi beza, yitandukanye n'abagenzi babi. Bimwe mu vy'umuntu yokora ngo yokwigirwa kure wenyene, yokwitandukanya canke yokwigirayo, yokwigira kure y'ibintu novuga ngo bibonekana ko ari ubugenzi bubi buri negative, ama influence negative zivuye canke ziterwa n'abagenzi babi, les mauvaises compagnies. Ngaha bivugwa ngo niwabona ubugenzi ufitaniye n'umuntu, canke niwabona umuntu mukunda kubana ahantu kanaka, mu kintu kanaka, mu bintu kanaka, ugasanga uwo muntu canke uyo mugenzi nta kintu na kimwe kizima ukurayo, ugasanga nta cigukurayo, ugasanga nta nyungu irimwo, uyo muntu canke ico kintu naho yoba ari na association, naho yoba ari na cooperative, ivyo bintu urahitamwo kuvyihoza. Prenez distance, hitamwo gushiraho distance, hitamwo guca kure, nubice kure, niwitandukanye navyo kugira ngo ntibihave bigirane bigukwegera ngo bikononere. Novuga ngo imico myiza y'ama bonne mœurs yawe ntazo have yononekara. Nahora ndabivuga kandi n'ubu ndushiza kubivuga, naho yoba ari kohare,
ugasanga muri iyo korale nta mahoro wigera uyironkamwo, ugasanga bivanye n'ingene imeze, kuko nizera ko tubizi biraba ibikorwa vy'Imana, mugabo ugasanga ico gikorwa kuvuga ikorokeyemwo abantu ba mbere novuga ngo bakugwanije canke se bakubujije umunezero muri ico gikorwa c'Imana, ugasanga nabo bantu nyene mufatanije. Muri ico gihe mu vy'ukuri nimba bidakunda yuko ubahindura, kandi nimba bidakunda yuko ushobora kuvyihanganira, mugabo ntibikugire ko uruhara na rutoya ngo bikubuze umunezero, iyo korale canke ico gikorwa c'Imana uko coba kiri kose wotuma ukivamwo ukaja mu bindi, wotuma ukora ikindi gikorwa c'Imana. Ibikorwa vy'Imana biruzuye, mugabo wumva yuko kikubaka, wumva ko hariho inyungu uri kuraronka, uravyumva, hakubikora uzi yuko uri kurabikora utazonabironkera ingero, ubikorera muri novuga ngo muri climat mbi, muri environnement mbi, muri atmosphère mbi, hako bimera nk'ivyo utaye, hako umwanya ubiha wo kubibamwo umera nk'uwutaye, nk'uwupfuye ubusa, wotumuheba ico gikorwa. Hariho ijambo nkunda muri Bibiliya bivuga ingene Imana yagirije Abisirayeli yuko ngo bimyoza, ngo naho batanga ibigira 10 n'amashika ngo babitanga bavyimyoza, ngo bakabitangana imyidodombe, imyidogo. Ico kiganiro twageze kugishirako ngahaye, bibaye ngombwa ukaba wifuza kukiraba wokibona cyangwa ukatwandikira tukakikurungikira, twebwe tuba tuzi ingene citwa n'ahantu giherereye. Hanyuma Imana ibagiriza gutyo ko babitangana imyidodombo, urumva rero burya hariho ibintu hakubibana mw'imyidogo n'imyidodombo n'iki, usanga wotuma ugira, usanga wotuma ubiheba, usanga wotuma ubireka, hakubikubuza amahoro. Rero ngo ubugenzi butafise ikintu na kimwe do positif kizima cubaka cunguka ariko Imana uvuga ngo tuvugane ivyunguka, urumva hamwe rero woba atavyunguka murimwo, ubwo bugenzi sibwo bugenzi butunguka, burya si ubugenzi. Ubugenzi butegerezwa kunguka ivyiyumviro vyiza, ivyiyumviro vyubaka, ivyiyumviro vy'iterambere, ivyiyumviro vy'imigambi, hanyuma bikaheza bikagira bikaba ivyo kubuzuza mwese. Hanyuma rero ngo ico gihe umuntu rero ngo yogira yo kwiyekarta, yo kwigirwayo, yo zibukira ubwo bugenzi bwiwe n'uyo muntu ataco bumaze, kandi yozibukira aho hantu ahoraja, mugabo atakintu kizima ahora akora yo kimwubaka, kubera yuko ivyo ngo umuntu abikoze ngo biramufasha mu kumukingira, bimukingira kugira ngo nawe ntiyandukirwe na ya mico mibi, bimukingira kugira ngo ya mico myiza, ya bonne mœurs yiwe ntihave ihungabana, usange yabanye na suneba hanyuma asuneba nkawe. Hanyuma bwa kabiri nabavuga ngo prenez conscience de l'influence des autres. Imwe mu ngingo umuntu yofata mu gihe akeneye yuko ubugenzi buri ubuzima bufise ico bumumariye, bufise akamaro, ngo nuko umuntu akwiye kubaho azi yuko novuga ngo gufrekanta abantu babi, kugendana n'abantu babi, kuganira n'abantu babi, gucudika n'abantu babi, ngo bivyonona imico myiza. Ngo ivyo umuntu akwiye kuba abizi, umuntu ntakwiye kwirengagiza yuko kubana n'ababi konona ingeso nziza. Twabonye muri Bibiliya mw'ikete canke se mu cete canke mw'ibaruwa rya mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto 15 ku murongo wa 33 avuga ngo ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Rero ngo umuntu ntakwiye kubifata nk'abamengo ntibihari, ugasanga nk'akarorero umwigeme aronsa umugabo, umusore no kuvuga muresha ngo amushire mu rugo, mugabo uyo muntu ugasanga ibibi vyose biva bikagera vyamuhereyeko. Hanyuma nabayeho ndavyumva, nakuriye mw'ishengero muri systeme novuga ngo y'abakizwa y'abaporoti, n'iyi saha nk'ibirimo kandi siniteze kuzohava ndabivamwo. Hanyuma ugaca mvu umukobwa ngo yabwiye mwarimu ngo naronse umusore, ngo mugabo rero ngo ntakijije, ngo ariko ngo nzotumakizwa, ngo nzomusengera akizwe.
urumva umuntu yamuronse mugabo uyo muntu ni kigonde ntashoboka urumogi rwose runwerwa iwe. Ndibuka umukobwa sinzi uvyibagira amagana ntimushobora no kubimenya, twaherekeje twaririmbanye hagira mariage turagenda, bavuga yuko iryo joro nyene haraye haranywerwa kanyanga za nzoga nyene novuga ngo zitemewe n'amategeko ziboreza niki niki, ko burya wa muntu yari afise ingeso mbi zose iyo ziva zikagera. Kandi uyo mukobwa yari afise imico myiza, yari yitonda, nari kuvuga ngo kari akamarayika, ndacamwibuka. Ariko mugabo umva rero umugabo cyangwa se umusore yamutwaye rero ngo igihe cyose umuntu ntakwiye kubifata nk'amengo ntibihari. Umuntu akavuga ngo jewe ukaza kumva nk'ubuya nk'akarorero numukizwa mugabo ukaza wumva nyene arabivuze no kumaramara atamaramara ngo jewe ngo burya ngo mbere ngo abagenzi benshi mfise ntibakijijwe. None mwahurije kuki n'abagenzi badakijijwe muracudika birakunda mugabo akijijwe biranga? Nticoroshe. Ugaca wumva numwigeme ngo jewe abagenzi banje bose ngo nabahungu gusa nta mukobwa mfise w'umugenzi. Ariko mugabo kandi umuntu waciye batatu none vyagenze gute ko tuzi bishobora kuvamwo ibi canke bijya. Rero ngo umuntu akwiye kubaho atirengagiza ngo yiyibagize yuko iyo ufrekanta abantu babi, iyo ubana n'ababi, iyo ugendana n'abantu cuditse n'abantu bafise imico ko bifise ingaruka mbi, bifise uruhara rubi mu buzima bwawe, kandi urwo ruhara rubi rwonona imico myiza. Hanyuma rero ngo naho woba wewe uri umugororotsi kajana, naho wowe uri umuntu mwiza gute, ntukwiye gucudika n'abantu babi, ntukwiye gucudika n'abantu bafise ingeso mbi, n'abantu bafise imico mibi kandi ufise imico myiza. Hanyuma ngo wiyumvishe yuko abo bantu babi mucuditse atakintu na kimwe bazohungabanya. Ico kintu ngo ntiwirige uribesha, naho wowe uri umugororotsi gute kajana, ntugu umucuritse umutwe hamwe n'abo bantu babi, hama ngo witege kuzoba umuntu mwiza mu gihe uzi yuko ubana na suneba ugasuneba nkawe. Kandi burya umuntu iyo ari mubi nawe uri mwiza atagukwegeye mu bibi nawe mukwegera mu vyiza. Rero uzogenda ubizi neza yuko nutakwegera mu vyiza uyo muntu mucuditse uzosanga we bagukwegeye mu bibi. Urumva rero yuko ariko bigizene, ariko bimeze kandi ariko bigenda. Mu kurangiza naho twababwira yuko ngo mu ngingo umuntu akwiye gufata mu ntumbero yo kugumana n'abagenzi beza kandi bazima, ngo umuntu ntakwiye gukritika, ngo gupinga, gucira imanza abandi, kubahereza ko amafuti, ngo novuga ngo gushoka ahereza amafuti ku bandi. No kuvuga ngaha mu gifaransa mfise amanota avuga ngo no critiquez pas directement les personnes, ntukritike abantu, novuga ngo wihutire kubacira imanza, kubahereza ko amafuti, oyaye, ahubwo ngo aho gucira imanza abagenzi, aho kubahereza ko amafuti, aho kubona ko ari babi, aho gushira imbere ngo naka ni mubi, naka ni mubi, naka ni mubi, umuvuga ko ibi na biriya, aho kugenda urasamirana novuga ngo nka rutomora ngingo yaho hambere, ahubwo ngo ukwiye kwikonsantra kuri impact y'iyo migenderanire. Uravyumva, ukwiye novuga ngo kwitaho cyane, kwitwararika cyane, gushimikira cyane ku nyungu iyo migenderanire ifise. Reka kugenda uragaya abanaka, reka kugenda uvuga ngo banaka ni babi, ngo naka n'umugesa, naka n'umumenja, ahubwo shimikira cyane ku nyungu ubugenzi bwawe nawe, imigenderanire yawe nawe igizene igufitiye. Urabe yuko vy'ukuri ivyo bintu bifise ico bikumare, ngo kandi ngo urabe yuko ngo ivyo bintu bifise ico bimariye amaproje yawe. No kuvuga mu yandi majambo rero, wewe nta kamaro ko kwirigura bahereza ko amakosa mabi
nta kamaro ko kurigura bavuga nabi kunuko oya, ahubwo wewe raba yuko ivyo bintu biri compatible na wewe, raba yuko imigambi yawe idahungabana, raba yuko indoto bifuza gushika ko mu buzima zidahungabana, raba yuko imigenderanire ufitaniye n'abo bantu hariho ici kumariye. Ivyo bizosumba gushira novuga ngo akarimi karekare hanze, ahubwo ukorere mu bikorwa, ukorere novuga ngo mu bikorwa, mu ngiro, aba ariho urubanza rucikira. Hanyuma ugize umwihwezo ugasanga mu ngiro nta kiriyo, fata ingingo rero yo guca uhitamwo kwitandukanya n'abo bantu, ureke kubakritika. Hari umuntu ahitamo kuguma agendana n'umuntu mugabo akaguma agendera mu kritika mu bandi, agendera mwararaza, reka kumwararaza. Wewe raba yuko imigenderanire yawe nawe uyo muntu ituma amaproje yawe aba accompli, ashigwa mu ngiro. Raba yuko imigenderanire mufitaniye ari mizima, ifishe cikumarira, harimo ikintu do positif, hanyuma mubandanye. Nimba ubonye yuko atabiriyo ivyo, reka kwirigura genda urasamiriza nk'amatangazo n'amapublicité, uja ku mastati ngo yeye ngo abantu barabakera, ngo umuntu arakurya ari uwawe, ngo umuntu aragirane. Reka kwirigura genda ku ma Facebook wigura postinga ngo abakizwa barabakera. Uyo muntu nimba habayeho incompatibility, nimba mumva ko mudahuje mutiyumva namwo, hagarika ubugenzi bwanyu, wewe nawe buhagarike, hanyuma umureke yibandaniriza amahoro, nawe ubandanye ubuzima bwawe, hanyuma ibintu bigende neza. Nuko rero bakunzi ba Ntambwe Data TV, amazi yazindutse ageze kure, ariko mugabo kandi ndaryohewe ko nshoboye kubashikiriza kino kiganiro gisozera bino biganiro twari tumaze iminsi turabira hamwe. Kandi ikindi kintu kindyoheye, ndabikoresheje mikrofone naguze kera ngitangura bino bikorwa ndi Izambia, hanyuma mbere hagera igihe mbona umengo nta n'ikizohava imarira, kubera ko nabonye umengo nyene ntibizohava bivamwe ikintu. Ejo bundi rero narayikoresheje mbona numva ijwi rimeze nabi, ariko mugabo rero ndayiguriye iyindi cable, shize kuri kamera sanga ibintu bimeze neza, birakunda. None rero sinishize ku ntaro, mugabo ibiganiro bingahe maze kuyikoresha kuva ngo zikable, uko nayikuze ejo hahise numva ari sawa. None rero ndaryohewe ko akari mu rugo ntikabisema. Nayigura ndiko ndagerageza ntatona ngirante, ntazi ivyo ngura, ntazi ivyo ngirante. Sinarinze yuko izohava iseruka mu gihe nk'iki ngo inkorere umuti. Ubu rero irangyohera cyane kuyikoresha muri bino biganiro, kandi nibaza yuko ngiye kuzohora ndayikoresha cyane gose. Igihe cyose ndumva ngo nkoze ibiganiro bisaba ko mvuga jenyene, kubera ko ncanda icomeka ku ntuze yariyo yonyene. Nuko ndabike banoye ni aho ubutaha.